Dynamo no musi yasezerewe muri BAL inyuma yo kwanka kwambara sponsor ya Visit Rwanda. Amahoro ni Davi. Ejo twarababwiye ko Dynamo ishobora kubandanya muri BAL 2024, ariko no musi Dynamo ikaba yakubiswe impaga ubugira kabiri. Citaha vyashikirijwe n'uburongoye BAL Amaduga Lofolu uyu muhingamo. Dutandukire inkuru nyamukuru y'uyu musi. Agathon Rwasa n'abayoboke biwe bamirira kuri vyavuye mu ikoraniro ryo kumukomboza nk'utwara umugambwe yatanguje mu 2018. Ngo ryatumwe ko n'abanywanyi bamaze gufutwa mu mugambwe, kandi mu ndinganizo yawo umukuru w'umugambwe ari we wenyene afise uburenganzira bwo gutumako ikoraniro kaminuza. Nkuko twabibabwiye ejo hahise, kuri uyu w'Imana uheze umugambwe CNL waragize ikoraniro batora Nestor gira uko ishaka ngo asubirire Agathon Rwasa. Bega none Agathon Rwasa na CNL biraheze? Imbere yuko tugaruka kuri Agathon Rwasa, turabire hamwe gato kahise ka FNL. Kubera iki hajemwo FNL turiko tuvuga CNL? Kubera ari ukomokamwo? Turabitahura mu kanya. Indiane mu bagenderira irya turemi ntizitanguye ubu. Mu 1980 mu ikambi y'impunzi y'imishamo muri Tanzania niho Paripehutu yavukiye, utangujwe na Remi Gahutu. Ishami ryayo rya gisirikare FNL naryo rishingwa mu 1983. Gahutu Remi yavukiye Muramvya, yiga mu Bubiligi, hama yimukira mu Rwanda mu 1974. Mu Rwanda niho yatangurije uwo muhari. Yabikoze mu guhuza incabwenge z'abarundi b'abahutu bari muri ico gihugu. Mu 1979 mu nama ya gatanu yahuza Ubufaransa na Afrika yabereye i Kigali, Gahutu yakoze ibidasanzwe akwiragiza amatangazo yagiriza President Jean-Baptiste Bagaza ku ruhara yagize mu bwicanyi bw'abahutu, bituma Bagaza siba iyo nama. Gahutu yaciye yirukanwa mu Rwanda ahungira mu ikambi y'impunzi ya Mishamo, ya Mishamo twavuze kare. Gahutu Remi acatangura kwinjiza abanywanyi bashasha mu muhari wiwe, utangura gukomera cane, n'uburimi mu micungararo burakomera kuko ari vyo yari yize mu Bubiligi. Mu 1990 Gahutu yarafashwe yitaba Imana inyuma y'amezi make afunzwe. Umuco ku rupfu rwiwe n'ubu nturaboneka. Amaze gupfa hatangura indiane zatumye haba ugutandukana kw'ishami rya politike n'ishami rya gisirikare. Mu 2001 Agathon Rwasa yaremeje ucese nk'umukuru w'umuhari asubirira ko San Kabura. Rya shami rya politike ryo ryahavuye rishira umukono ku masezerano ya Arusha ku izina rya Paripe Agakiza. Ishami rya gisirikare ryo ribandanya gukora ibikorwa vya gisirikare. Ku rubuga rw'intambara umuhari wa FNL Paripehutu hamwe na CNDD-FDD vyarasekana rimwe na rimwe. CNDD-FDD ishize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu 2005 hama igatsinda amatora. Paripehutu FNL niyo yasigaye ari umugugwa na wonyene. Mu 2008 FNL iragondozwa ishira ibigwanisho hasi. Imbere y'amatora y'2010 haremewe umugambwe FNL iragirya Gahutu Remi kubukuyo nkora kwa mbere kw'abanywanyi ba FNL kuva umuhari ushize hasi ibigwanisho. FNL yo kwa Rwasa yaragiye mu matora y'amakomine ibi ya kabiri n'amajwi ibice 14%, ariko co kimwe n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta, FNL iranka kwemera ivyavuye mu matora, ngo harabayemwo ubusuma icirikura mu yandi matora yarasigaye. Inyuma y'amatora y'2010 kubera Agathon Rwasa yari yarahunze atawuzi yari, yarakuwe mu burongozi bw'uwo mugambwe FNL acasubirizwa na Emmanuel Miburo. Uwo nawe nyene ntiyahamaze umwanya kuko yahavuye asubirizwa na Jacques Bigirimana. Aho hose abayoboke ba Rwasa bagumye bagiriza leta y'u Burundi kwivanga mu itunganyo ry'uwo mugambwe kugira bawusambure, bavyita politiki ya nyakurization. Imbere y'amatora y'2015 Agathon Rwasa yifatanya na Charles Nditije nawe yaheruka kwakwa umugambwe w'Iprona, bakora urunani Amizero y'abarundi baca barita amatora. Mu 2018 Agathon Rwasa na bagenzi we niho rero batanguje umugambwe CNL. Nibaza ko muciye mubona isano ya CNL na FNL. Niyo CNL yarayitunganije inama rukokoma ikiramukura ku burongozi. Ariko haracarindiriwe kubushikirangaji bw'intwaro yo hagati bwemeza ivyavuye muri iyo nama. Kubivuga ko mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi woba ufise uruhara mu ndiane zivugwa muri CNL, Reveriyano Ndikuriyo atwara uwo mugambwe avyamirira kurati ibibazo vyo muri CNL ntibiraba CNDD-FDD. Bega none kazoza ka Agathon Rwasa kagiye kuba kahe muri politiki y'u Burundi? Tubirindire. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Sheikh Sadik Abdallah Kajandi yahoze arongoye umuryango w'abayisilamu Burundi yarayashengeye yahitanywe n'indwara.
Sheikh Sadik yarongoye uwo muryango w'abayisilamu mu Burundi kuva mu 2009 gushika tanga imihoho mu 2020 akaba yaranabaye umwe mu bagize umugwi severe uraba ivy'ukuri no kurekureranira. Umuyobozi wa Regideso yasavye abubakiye ku nsinga gukinjura batarabomoregwa. Albert Manigomba twari iryo shirahamwe yabivuze kuri uyu wa gatandatu uheze mu makuru dukesha radio Isanganiro. Nguwo bizoshika bagasanga ntiyubakiye ku muhora wa Regideso ariko bigasabwa ko iryo shirahamwe rikenera parcelle yiwe uwo niwe bazoshumbusha. Mu makuru duhabwa na BBC, President Paul Kagame w'u Rwanda yobagiye guhura na mugenzi we wa Congo Felix Tshisekedi. Ni nyuma y'ingendo umwe yagize abonana n'umuhuza wabo President Lorenzo wa Angola. Ngo President wa Angola azomenyesha itariki naho abo ba President babiri bazohurira. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru murayasanga ku mbuga zacu, tuzosubira ejo.